turabaramukije mwebwe mukunda mukanakurikirana ibiganiro by'insamirizi yacu Black FM, ariko turabizi ko muri abantu bacu mudukurikirana muri agiye hatandukanye kandi murishimira ko tubaha ibiganiro byacu muranabikunda. By the way, rero uno munsi novuga yuko ko ari ibintu bishasha, ni ibintu bishasha twamaze kuba dutangura ku insamirizi yacu Black FM. Twababwiye buri kenshi iti mudusange ku mbuga zacu dusanzwe dukoresha za YouTube, aho wandika Black Media ugahita ubona neza na neza ibiganiro byinshi babihari. Rero nk'ibisanzwe uno munsi nkuko mubimenyereye ni abasore bagera kuri babiri dusanzwe dukora ikiganiro cy'amakuru y'inkino kuri FM muri studio, ariko no munsi ni akaroruhore. Novuga ko ni ibintu bidasanzwe. Umunsi twazanye ico bita deba, dukorera hanze tukaganira tukabashikiriza amakuru ameze neza yizewe. Nk'ibisanzwe jewe ni Apollinaire Nduwimana, ariko ndi kumwe n'umuvandimwe wanje ngaha ku ruhande. Apollinaire, waramutse neza se? Umeze neza? Meze neza muvandi. Umeze neza Ernike? Ndashima kabisa. Nawe ni mpore? Tubanze dushimire by the way uburongozi bw'isamirizi yacu Black FM umaze kubabwiyumvira kuri kino cyumviro. Ni cyumviro nako kimeze neza cyane kabisa. N'abantu benshi novuga ko bari baturindiriye, bamwe bavuga bati ubundi iriya misore turakine kubabona mu buryo bw'amasanamu, arabadukurikirana n'ivyo ku mbuga zacu ikibiriraho, ari nabandi mugabo novuga yuko batari bwa bisobanukirwa, ariko tubanze tubatera kamo kwanza ko babanza gukora subscribe, ukora harya hasi ku gakengeri ugahitaba novuga yuko umunywanye ibiganiro byose bikozwe canke buri video igiye ko ugahita uyibona byoroshye. Bona Ernike ndetse n'abakunzi bacu bariko baradukurikirana, nagoma ndababwire ko tugira tuganire kuri Volley Beach. Volley Beach n'umukino w'amaboko usanzwe ukinirwa ku mucanga. Umukino w'amaboko ukinirwa ku mucanga twatewe iteka ryo kwakira kandi ituro yacu igira kabiri, uburundi bwacu bwiza kwakira igikombe cy'isi c'imigwi isanzwe iva ku migabane ine ku migabane itanu igizwe isi yose. Rero byatanguye ku munsi w'ejo, byariko birabera muri quartier nziza cyane ya Kajaga, aho byari byatewe iteka na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, ari kumwe n'umushikiranganje mu byagejwe harimo inkino n'imico ndetse n'ugwaruka, ari kumwe na Maire de la Ville ubusanza twari gisagara cyacu cyiza cya Bujumbura, ndetse n'umunonotsi kabo hari wo Murundi yanditse amateka Lydia Sekera. Ni birori byoguriwe ku munsi w'ejo, aho ubona ko n'ukuri no munsi niho byaje gutangura icese. Bona Ernike, hari abantu bamwe bibaza bati Volley Beach ndetse na volleyball bitandukaniye hehe? Ahantu bitandukaniye, volleyball n'umukino ukinirwa kwizima, muga Volley Beach n'umukino ukinirwa ku musenyi. Ni nayo mpamvu ugiye kurora no munsi hano iwacu mu Burundi gituma atari ko turashobora kuba twiyadabuta neza kuri Volley Beach. Ugiye kuraba abakinyi bakina Volley Beach hano iwacu mu Burundi niho bagaruka bakina na volleyball mu maklebe tumenyereye nka za Rukinzo, za Cosmos, za Bisoro za Gender Light Club, za Bujumbura Wezo wandani. Abakinyi bakina mu maklebe yo ngaho iwacu mu Burundi niho bagaruka bakaja gukina iyi Volley Beach. Kandi twaranagiriwe ni bake dutumira n'umukoca amenyereye vya Volley Beach wiswe niyo ngabo, yaraje no muri studio za Black FM aratuganirira byinshi kuvyerekeye Volley Beach. Ikindi kintu naco akantu kadasanzwe novuga yuko abantu benshi bagomba kumenya ku mukino wa Volley Beach, itandukaniro riri hagati y'umukino wa Volley Beach n'umukino wa volleyball. Ni mu gihe ubona ko volleyball ikinwa n'abakinyi bangahe, n'abakinyi bagera kuri 6, kandi uremerewe gukora remplacement zigera kuri 6, mu gihe novuga yuko mu mukino wa Volley Beach ho nibidasanzwe ni equipe ibigizwe n'abakinyi babiri gusa. Ndavuga kuri kote imwe ibigize abakinyi babiri, ndetse no kuri kote adversaire ibigizwe n'abakinyi bagera kuri babiri. Rero nk'ibisanzwe novuga yuko twari twatanguye nk'u Burundi twakiriye ihiganwa ry'igikombe cy'isi, ari imigwi igera kuri 11 niyo migwi yamaze kuba yitabira rino higanwa, ariko novuga yuko ibihugu byagera kuri 17, ariko bimwe bigenda byikuramwo kubwo imvo zigiye zitandukanye natwe tutashoboye kumenya. Mugabo ubu tuvugana mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kuki yaga cyiza cya Tanganyika kuri Eden Garden Resort, neza na neza birori biko birabera, ndetse naho icyo gikombe cy'isi kiriko kirakinirwa u Burundi. Bona Ernike, ku mukino wacu wa mbere mu bahungu twatanguye tubyitwaramwo neza cyane, ubona ko batsinze igihugu ca Kenya. Ndavuga ku bahungu, abahungu bagizwe n'abitwa ba Diomed basanzwe bakina za volleyball,
Ahubwo nkuko wabivuze uti urashobora gusanga umukinnyi akina volleyball nibo turiko turakoresha no muri volley beach kuko uza gusanga ari aba bajene bakina muri club ya Bisoro Busoro Volleyball Club naba ba Bertrand Shamuzi kwizina rya Kibeni haro naba ba Madudu nibo bakinyara ko arakoreshwa cyane muri volley beach ku ruhande rw'u Burundi bafite n'umukoca niyo ngabo yigeze kuza muri studio za Black FM abenshi baramumenyereye asanzwe anamenyereza na equipe ya volley ya Bisoro Volleyball Club muri ku ruhande rwa volleyball beje bazi kinigwa kwisima rero muri volley beach novuga ko ari abasore babiri hanini Bertrand na Madudu ni ubona ko ku munsi weje bari bamaze kuba batangura neza icese ngi kwabugura bari kwakina n'igihugu ca Menga ca Alemanya hari ku munsi weje ku munsi weje ari urukino rwari ko ruraba ariko ntabwo igikombe cy'isi cyari bwatangure officiel wari nk'umukino usanzwe amicale imbere kugira baryoshye ibirori twarabonye equipe troupe amagaba babiryoshye ibirori baririmbye nka ba Dramati n'abandi kugira ngo bashobore kugurura ku mugaragaro bino birori byo gutanguza igikombe cy'isi cy'imigwi mu nkino zikinirwa ku mucanga inkino z'amaboko rero kuri no munsi niho twatangura officiel ndavuga abahungu bacu bagera kuri babiri batsinze iseti imwe ndavuga ni seti muri rusange urabona ko bakina amaseti agera kuri abiri ubutsinze bisaba gutsinda amanota 21 ukabutsinze iseti ya mbere rero abarundi bacu b'abahungu bagera kuri babiri ubona ko bavyitwayemo neza batsinze iseti abari baserukiye igihugu ca Kenya ariko iseti gira kabiri igihugu ca Kenya kiraza kiradutsinda bamwe bati none kubera iki mushobora gufata iseti imwe twayitsinze iyindi bagaca bayitsinda ndavuga abo kuva muri Kenya bica bigenda gute ni mu gihe ubona ko baca bakina iseti ya nyuma ishobora kubatandukanya ni naho navuga ko Burundi bwaje kuba bwitwara neza bwaje kuba butsinda amanota agera ku 15 kuri 10 bubona gutsinda novuga ngo umukino wacu wa mbere bona Ernike novuga yuko n'umukino utarumenyerewe nkatwe nk'u Burundi twitabire kino gikombe cy'isi itiro yacu ya kabiri kuko twaheruka kucitabira umwaka wa 2023 ndavuga yuko twaje no kuba tutabyitwaramo neza cyane kuko nta experience twari dufise novuga ngo ubwo bwoba bwuko duserutse ubwo bwa mbere ndetse nuko twari twakiriye iwacu tukavuga tuteske ino migwi nayo iva mu bihugu nka za Australia iva mu bihugu nk'ubugiriki iva mu bihugu nka za Alemanye turaza kuba tuzakira gute turaza kuba tuyempoza gute imbere yabo ariko muri rusange novuga yuko ku ruhande rw'abahungu equipe yacu ya mbere yaserukiye abahungu iratsinze igihugu ca Kenya bona Ernike nibaze ko ari ibintu byo kwishimira by the way novuga ko ari ikintu ciza cyane kuko bakina seti zibiri nkuko babivuze seti ya mbere bayitahukanye ni bana basore ba Bertrand Shamuzi zina rya Kibere na Madudu bariko baza batsinda igihugu ca Kenya n'abasore bakunze kuba banasohoka cyane igihugu ubushize bari baserutse mu gihugu ca Ghana bariko bakina Accra bariko bakina nyene bariko bandira qualification yo kwitabira nyene ikindi gikombe muri mwiyi ntuze mwiyi volley beach baheruka kuva muri Tunisia bariko barondera itike yo gukina nyene bari hari n'indi tike bariko barondera yo kuba bitabira vya volley beach nyene n'abasore nako bakunze kuba bitabira amahiganwa agiye atandukanye ba Juventus mu basenior baranasohoka rero novuga ko ni abasore nako ariko bagenda bitwara neza kuza gutsinda igihugu ca Kenya novuga ko ari ikintu ciza cyane za seti zibiri kurimo kuko abenshi bamenyere barabijya volley yo kwisima bamenyere ko mu gihe muhamuize iseti zibiri kuzindi baca bifasha kimwe bitande Seoul ariko muri volley beach siko bimeze ni mu gihe ubona ko dufate nk'ubu uko byagenze ku mukino wacu wa mbere ubona ko Burundi bwatanguye buratsinda iseti yacu ya mbere ku manota 21 kuri 18 y'abasore babiri b'abanyakenya ariko iseti igira kabiri ubona ko igihugu ca Kenya nico caciye gitsinda abasore bacu b'abarundi amanota agera kuri 21 kuri 16 rero byaca bisaba ko bakina iseti ya nyuma seti ya nyuma ishobora kubatandukanya rero Burundi rero bwamaze gutahukana novuga ko intsinzi yacu ya mbere umugwi wacu wa mbere w'abarundi ku bahungu bari wakinye no munsi watahukanye intsinzi ari nako kurani rw'abigeme naho nyene novuga ko ni ibintu byo kwishimira bahejeje nabo nyene gutahukana intsinzi abigeme bagizwe Pamela ndetse na Emmanuel abigeme babiri bariko barahura n'abanyatanzania kazi ubona ko naho nyene byari bimeze nkuko nyene ni mu gihe ubona ko abigeme bacu babiri b'abarundi batanguye bitwara neza batsinda iseti ya mbere ku manota 21 ku manota agera ku 10 ariko abo banyatanzania kazi bagarutse gutya baradukoramwo baza baratsinda iseti igira kabiri ku manota 21 kuri 15 ariko novuga yuko
vyaje kuba ibintu byiza cyane baje kubwifashisha nyene iseti ya nyuma iseti ishobora gutandukanya ku mpande zose mu gihe ubona ko abigeme nka Emmanuel ndetse na mugenzi we Pamela baje ko bavyitwaramo neza batsinda iseti yagomba kubatandukanya kugira babone ushobora gutahukana victoire ubona ko abigeme bacu babiri bace batsinda amanota 15 ku manota 10 babona nabo nyene kuronka intsinzi yacu ya mbere n'imigwi novuga ko yaduserukiye ku mpande ku ruhande rw'abigeme turafise n'imigwi yaduserukiye ku ruhande rw'abahungu ariko tubanze twishime kwanza ama ekipe abasore bacu ndetse n'abigeme bacu batangwe bavyitwaramo neza tuvuge ko kuba twarakiriye kino gikombe kuturo yacu ya mbere 2023 ko vyaduha experience komeye cyane kuko dutanguye twivyitwaramo neza muri zino nkino zibanze bwana Ernike ikintu noza nkavuga nkuko uriko yavuga tubanje twari ko turagenda tuvyitwaramo neza muri zino zo gutangura ku ruhande rw'abigeme haje gutsinda igihugu ca Tanzania seti zibiri kuri mwe ngo kugenda bivuga ni ku ruhande rw'abigeme nabona ko Volley Beach bariko bazana abanyana bavyitwaramo neza nubwo ubona ko batari ku rwego rumwe n'urw'abahungu bariko nuko birakomeza bibandanya nejo zizoba zihari inkino ariko ndakumenyesha ko zatangwe kuva ku magerekerezo ya 11 ariko zizorangira ku magerekerezo ya 16 z'ukuno kwezi nyene kwa Nyakanga umwaka wa 2023 rero hatugejeje deba yacu tuzogenda tubashikiriza uko bigiye bitandukanye n'ayandi makuru menshi muzogenda muyumva ya equipe yanyu yo ngaha mu Burundi ndetse no ku mugabane wa Buraya tubakomeza kubabwira bati mubandanye gukora subscribe kugira ngo mukomeze kubona ibiganiro byacu Team Bingo Sport turabakunda cyane tugiye kuza turabana namwe mu buryo bumeze neza